haravuga izina rya Julian Alvarez nawe nyene sivyo inkuru yasohotse ku munsi w'ejo bavuga ngo Julian Alvarez nawe bivanye n'uko novuga ngo equipe z'i Barcelona iki yatawe usaba ahantu hatandukanye mugabo ntibaza kuba bumvikana equipe ya Atletico de Madrid. Biravugwa ko uno munsi izina rya Julian Alvarez ari izina novuga ngo naryo riri ku gaciro kagera ku miliyoni 150. Abantu benshi ataho bimvira bavuga bati ko twumvise equipe ya Atletico de Madrid yoba iri ku gaciro nako yoba ikasaba ko miliyoni 150 z'amayero, bavuga bati witwa Florentino PEREZ nawe avuga ko we gutama amafaranga novuga ngo agera ku miliyoni 150. Nivyo ngiye kuba mbona wanashaka izina rya uno mwaja wa ndavuga wa Alvarez, Julian Alvarez benshi baza ko banamuzi witwa Fernando Idago, aho yavuze ati ati jewe nta nkuru nimwe ndigera mvugana nawe, kuko yavuze amajambo aravuga ngo twe nta muntu numwe yaturondeye kuri ico kintu, nta namakuru tunabifiseko. Aravuga ati Alvarez muri Madrid ati nta n'ikintu kimwe twigeze tunavugana ko kuno munsi. Uno munsi rero ikintu kivuga kiti turavuze ko izina rya Julian Alvarez ari izina novuga nako izina rya Michaelis ari izina ryoshobora kuba rije muri equipe ya Madrid, ryoshobora kuba riza gatanga banashaka ibintu vyabo vyiza, kubera ko kuri nimero 7 twavuze tuti ni harimo bakino vuga beza ba mbere situnze apa yaramenya mare haza Michaelis banashaka barakurikirana ushobora kuba unabatondeka kabivanye n'ingene ubabona bivana kati bafise. Twavuga ati witwa izina rya Enrique ba Rodrigo ba Franco Masasono ari nzaza yoshobora kucenza akabicaye kabose. Ko twumvise Luis ari umukinyabereye equipe ya Madrid. Ubwo ko twumva Florentino PEREZ avuga ngo uno munsi ndaza kuba mvuga umukinyi kana kazuzana, ntidushobora kuba twumva ko rizajya Julian Alvarez, mbega Julian Alvarez mu gihe yoba ari Julian Alvarez Florentino PEREZ agomba kureka aravuga yobora amahitamo meza ko ari Madrid banamurose bakuze umukinyi uvuga ngo abere equipe itwara Madrid bwana Robert. Mu mbari ijambo ngiye gukoresha ni ijambo risa kuvuga ngo cyo no kwita kuri rivalite no gupinga. Jewe ndizera jana kwijana umugabo bita Florentino PEREZ niyagora Julian Alvarez nazoba ashatse gukora cya kintu bita ngo recruitment ikene muri equipe, ahubwo azavuze ngo ngira mpinge equipe FC Barcelona ndereka ko buri diri duhuriye mu nshira kuza kwiraniza. Eko kubera ko ridike biratangaje kuko ugiye kura mu by'ukuri cyo Madrid yifuza kugira ko butuvugana n'umukinyi yifuza mwiza ukuza gufasha equipe ya Madrid, si umukinyi wa nimero 9. None Alvarez araza kuza kina ku ruhande rwa nimero 7 ariko ramugora kandi mu nimero 10 nimero 9. Eske ku nimero 10 afise Ardagre, nimero 9 afise Kylian Mbappé. Eske Alvarez umuzana mu backup muri equipe ya Madrid izina afise ikindi cyo baba nta hamwe no kuvuga ngo biraza gugo muri yanzira ivuga ngo jewe Florentino PEREZ nka FC Barcelona nzoyibuza ibyo yifuza gukora byose muri plan zayo kugira ngo ndabereke ko jewe deal gihuriyemwo nkuko nakoze kuri Ardagre inshiro kubikora no kuno mukinyi bitande Julian Alvarez. Ariko mu vya equipe mu vyukuri yifuza ko yo kubakirako ico equipe ikeneye si Alvarez mes amis. Harabavuga ngo Alvarez ngo yore nk'umwanya cyane nibaza mbega Alvarez yokinshwa mu buryo mize gutugira ngo aze kuronkonya kwa Real Madrid. Konzi muri carte ze soit arakina nimero 11 cyangwa arakina nimero 10 cyangwa nimero zingahe nimero 9. Naho nigize muri Alvarez akina nimero 7. Naho neza ndabibona. Kandi butuvugana ikibazo nyamukuru kwa Madrid gihagaze ku nimero 7. Kubera ko kwizera muri Enrique Felipe de Souza ngo ugiye kuntwara Madrid ngo yimere ibikombe bya Champions League biri kure cyane nk'ukwezi. Kwizera muri Rodrigo navuye mu mvuna amazungu akamuvuna atekakina umupira maguru ahite azafatiraho, birasaba cyo no kwita integration umukinyi fraîcheur physique bigende neza hama yongera kugaruka mu kibuga, siko biri bona ndi niko biri. Ariko pour le moment ushaka kwisanga iyo Madrid igiye kuzana Alvarez kavuga ngo ngiye gucritique ngiye gutoka kwereka Barcelona ko ari equipe kiririswe atamukina umwe yoshaka donc tushaka guhurira ko ngo ngimudutware. Ariko je icyo mbona nubwo buryo bw'imikinire icyo no kwita tactique za equipe nako philosophie za equipe maradutunga urasanga Alvarez philosophie z'akina
vyogwa muri philosophe za FC Barcelona gusumba ivyo muri equipe ya Madrid kanatsinda ugiye gukora icyo equipe yifuza n'umukinyi ishaka uraza usanga equipe ya Madrid atamukinyi nka profile Alvarez keneye oya oya kabisa nta profile Alvarez keneye rero uyu mugabo Perez ashaka kuza akabikora da on ne sait jamais akavuga ati ngiye kwereka kuri Barcelona kandi equipe nayo jewe mvuze ikintu ko mana kivuze kandi je nshatse gupinga mpinga akaza kuyipinga ariko nizira ko mu byukuri agapinga ntaho kize gacike na club nziza mu gihe gukora nka rezilita je ku ruhande rwanje simbona Alvarez nk'umukinyi uza kwa Real Madrid ngo aze kuza gukomera ikibazo kiri muri attack ya Real nari mbona ko iyi nimero asanzwe akina zirika abandi bakinyi kandi badasanzwe niko ndabibona pe Jusoni Alvarez bivana agaciro ariko k'amafaranga ariko muri equipe ya Atletico Madrid mugena equipe ze Barcelona yavuze ngo twege two twadindiza no nkuru Alvarez gushaka kuba hano ngo agende muri equipe ya Barcelona ati nuva binagoye cyane kuri no munsi izina rya Alvarez uzi muri equipe novuga ngo equipe nationale ya Argentine uzi muri equipe ya Manchester City uzi no muri equipe izi ku izina rya Atletico Madrid vyukuri kuri no munsi equipe ya Madrid kuko kuno munsi turamenye zira neza za kuri ko rarondegwa n'umunyene turi mu kiganiro dushobora kuba twumva ngo ni Julian Alvarez cyangwa Mikel Olise cyangwa undi ba John Evans cyangwa bitwa ba Vitinha ubwo Real Madrid mu gihe yovuga ngo bitanga ubusabe igatanga 130 z'amafaranga y'amayero ku izina rya Alvarez yo bikoze amahitamo meza bivanye n'ivyo equipe itwara Madrid ikeneye bivanye kandi n'ivyo Alvarez asangwa kinamwo yobora amahitamo meza kuyumvira ko botanga amafaranga agera ku miliyoni 150 ko twumvise ngo equipe itwara Madrid no munsi ikeneye kugura umukino uvuga ngo superstar mugihe twumvise ko izina rya Mikel Olise akiri umustar ave kwa Crystal Palace araza kwa Bayern Munich amaze yose zoshaka kuri zibiri mugana aragenda kuba yerekana performance nyezo tuma bivuga ngo ni wa mukiye w'igihanganye cyane ubwo Alvarez ko twumva nawe ntabaze kugera kuri rugero rw'umusuperstar izajya Alvarez yo zejye rikine mbegaho no munsi aje kwa Madrid acuza gufasha equipe itwara Madrid Alvarez no mukiye mwiza kandi no kwa Madrid afise icyo yokora mu gihe aronse uwo mwanya icyo yokora ariko ari jambo namavuga ngo ivyiza byose suko arivyo bikobereye cyangwa bigukwiriye ariko ibigukwiriye byose nibyo byiza Alvarez ujukaraba mu vyo Madrid ikenye Alvarez ntarimo profile ya Alvarez siyo bakenye kwa Madrid ntana gato kabisa nivyo Alvarez mu kinyashaka gukina nka 11 9 10 none ujukaraba abawinga bakina mu bubamfu beza no musivini ntarimo Vini ntari kwa Madrid ahubwo ni nawe wa mbere ujukara mu basatirizi baba nimero nefu batsinda ibitsindo byinshi Mbappe ntarimo Mbappe ntari kwa Madrid ujukara ba nimero 10 beza bahagaze neza Ardagire na Jude ntibarimo neza nabo se ntibari kwa Madrid na Madrid ikeneye witwa Alvarez konzi poste zose ashobora guca kwa Alvarez ziri ko abakinyi kandi beza kandi bazikina neza kwa Madrid Madrid bagiye kumuronda ngo akora iki kwa Madrid iwabo hamwe byoshika tugasanga Madrid bakorondera Alvarez cyana bitahura muri yanzira yuko nibwa buke babazanye n'inyuma y'ikibuga bateshe Barcelona kuko Atletico nayo yitegure kudandaza Alvarez mu wundi mugore wose uretse Barcelona ariko nawo Atletico nawo umengo harakana kubukebana bafitane na Madrid sinzira ko bokwemera gufuma baha Madrid gusumba uko boha Barcelona kuko kumbure yo bari yo bakebana cyane gusumba Real Madrid yoyo Atletico Madrid na Real Madrid bo basangiye n'umuji bari hamwe ni derby idasanzwe ikomeye cyane naho nyine sinibaza ariko nabo nyine vyoborohera kuba bo muha umugwi witwa Real Madrid rero je kubwanje rero nko abajije kibazo nukuri Alvarez koza kwa Madrid simbone cyo baje gufasha simbone cyo baje gukora kuko ivyo ukora vyose barafise ababikora nibaza yuko rero uwo mukinyi reka tumurindire haravugwa Olise ariko ibice 80% nje ndiko ndabona ko yo bari Olise kuravye Olise poste achako isa niyo poste ikenye kwa Madrid kuravye Enrique nivyo yoza ariko Rodrigo Gozi nta cizera gifitiwe cyane bari ibe yamaze kwigira amarigama ko waze mukinyi yagize rigama ko waze biragoye ko garuka muri vya byo na Bayern Munich cyaronde witwa Rodrigo Gozi rero kumbure katurindire wait and see ashaka ari Mikel Olise
kuko nubwo bogoma bazane uno Hendrick wenyene kurya poste naco yo ntabihagije yoguha ari wenyene bisa ko aronka rero uwo bariko baba bari kumwe bahanganire poste rero reka turindira ariko Alvarez wewe simbona nimba Madrid yo bigiye gutagetinga kwa Alvarez nuko nyene bagomba kuzana je nivyo gufujana na FC Barcelona. Uno munsi tuvuye kwizajya AGIYE Alvarez sivyo ariko tuyifatanye n'inkuru ya Barcelona kuko birahitana isano sivyo Ego. nimba twavuze inkuru ivuga ngo Florentino Perez ariko ariyumvira gushobora kuba atanga ubusabe bugera kuri 150 z'amayero. Ekipe se Barcelona yamaze kumenyesha ko izina rya AGIYE Alvarez mu gihe ekipe yitwa Atletico de Madrid yoshobora kuba yanka ubusabe bw'imiliyoni 120 bwa kabiri. Ekipe yitwa FC Barcelona ishobora kucihagarika ino dosi ikavuga ngo AGIYE Alvarez so mukinyi wacu, AGIYE Alvarez so mukizogura, ahubwo tugiye kugerageza uburyo bwose ushaka kuba tugira icyo dushoboye kuba turondera ahandi hatandukanye. Iki kintu novuga ngo cyo kumva FC Barcelona yoshobora kuba ihagarika ino dossier ntidushobora kuba tuvuga ko Real Madrid ishobora kuba iprofitira muri izo nzira mu gihe Barcelona yaratanze miliyoni zabo bwa mbere baza kuba bongera ko izi miliyoni bavuga bati turemeye gutanga miliyoni 120 ariko umwaja wa ekipe ya Atletico wa AGIYE Alvarez Idago nako ni Idargo hariya atakuba avuga ibintu bitandukanye ko twumva Real Madrid ivuga hariya hantu tukumva Barcelona yuno munsi ivuga ngo turaza kuba twanga buno nibanga buno busabe twade tubihagarika. Uno mungu AGIYE Alvarez wewe dosiye yiwe iraza kuyiherera hehe? AGIYE Alvarez ntashobora kuyibura mu migwi yose itandukanye, ntashobora kuyibura kwa Real Madrid akibona kwa Barcelona. Niba Barcelona ishobora kuvuga ngo tuhagaritse ino dosiye mugatokera no buno busabe, Barcelona ishobora guheba AGIYE Alvarez umwanya basore kuno munsi. Siko biri ridiki. Ubu tuvuga na ekipe ya Atletico de Madrid iri kubuhiye. Kandi imbwa kuri kibijumba gutwara imbwa sindakubesha. Uno musore bita Alvarez navuga ngo Barcelona iramukeneye. Kandi iramukeneye cyane. Usibye ko ikeneye Alvarez ikeneye profile Alvarez basi mu wundi mukinyi. Ariko ntitwirengeze mbega icyo FC Barcelona bizanira Alvarez cyo kingana gutse mu mupira w'amaguru. Yo mwubakira akahise kameze gutse mu mupira w'amaguru, akahise gakomeye cyane kuri Alvarez. Nivuga ngo ekipe FC Barcelona irakeneye Alvarez na Alvarez akeneye FC Barcelona. Ariko ukeneye cyane urundi kurusha ni Barcelona ikeneye Alvarez kurusha ko ntakubeshye mu by'ukuri. Ino Barcelona ikeneye umwataka nimero 9. Kandi tugiye kuraba uza gufitinga mu byo Barcelona yifuza kuba yokina, Alvarez ari mu abantu bashaka kubifitingamo. Kubera ko Barcelona ikeneye umwataka kina, ikintu mwataka umubola afise balo kukuguru sizyo. Twarazungurutse turaraba hari imakuru twonye byandika byo yuko Barcelona babahaye mu kibita Victor Osimhen umusore maka muri Nigeria. Barcelona avuga ati wapi aho dukene no musore ni mu mugumane n'wanyu ntibishoboka ngo sakure zindi profile z'abataka bari kwisi ni Erling Brot Haaland arazimvye ku mafaranga menshi 200 miliyoni ndazi no haguruka kugira ngo bemere kumutanga muri equipe Manchester City. Kora ravye na rafa passe City yitwarira Madrid mu kwitwara Madrid kubera ko Riquelme yakoze izina rya Erling Brot Haaland mu nyungu za Real. Byo semba n'ibintu usanga rimwe nemwe ama club afata neza abakinyi baba kandi yumva ko izo zina baguriza kuri sekiriza mu buryo bwiza. Alvarez ubwa mbere gira amase kubabwira kampu yiwe yuko bo manza karinda gakina mondial akaba concentré na mondial. Hari amakuru avuga ko Alvarez yashavuriye Atletico kubera ko iri kiraza kugoza dossier mu bintu bidasanzwe. Ugiye kwanaliza icyo amakuru avuga ku nugati ku nyamakuru y'ibitandukanye biri mu cya Espagne wanashaka mu kindi gihugu no mu bindi bihugu birerekana ko mu by'ukuri Alvarez ngo yifuza gusohoka akava muri equipe ya Atletico. Pour le moment ikintu gisikene gikirero peu n'importe amakuru karavugwa aca ku nyamakuru y'ibitandukanye, ahubwo Alvarez ubwiwe turindiriye kumenya ngo araza gusora ijambo rivuga gute kwino transfer y'ibiri kiravugwa, kubera ko niwo kuvuga ngo sinifuza kubana nkinira Atletico akabivuga publicly cyangwa akavuga ngo jewe ndasohoka mve muri Atletico nje muri equipe yande ya FC Barcelona. Kuko ibiri ko biravugwa byose ridike ni vya bintu vyandikwa
ukuvuga ngo hari amarimere hari ibihuha bivuga ko Alvarez yipfuza gusuka muri equipe ya Atletico de Madrid ariko mu by'ukuri we ubwiwe ntaraza abivuga ngo publiquement atangariza abantu ko atifuza kubona kinira equipe ya Atletico de Madrid nawe ubwiwe kandi ntaraza avuga ngo je nifuza kunira equipe ya Barcelona cyane nifuza kumara equipe ya Atletico rero navuga ngo ino dosiye ihagaze kuri Alvarez ubwiwe ariko ndabwiza kuri Ridike imiliyoni 170 amafaranga make Alvarez arazimerita pe kana Atletico itekira goza ibintu save miliyoni muri kagenda eko ngabo sindakubesha nabonye Franvitz ava mu Budagi aje muri equipe ya Liverpool mu 150 nituze kwanariza twishunze iyo transfer ya Franvitz yerekeza muri equipe ya Liverpool twibuke mbega ama club muri Espagne agura gute cyo mu kibagire cyo ki mbega wabingiza mu buryo mize gute mbere mu Bwongereza bingiza amafaranga mu buryo mize gute nashaka kubwiza ukuri Ridike utugeze kuri level yo kubona ko equipe ya Manchester City eko iyo guru mukinyi wa desa ya 300 miliyoni ikamuzana ariko Real na Basugiri yasore kabikibazo kubera ko iyo Manchester City ubwo bushoboza amafaranga iranyinjiza biciye muri Premier League na za FA Cup kubera ko iyo FA yateguye ibintu uburyo bwo kwinza amafaranga mu buryo bworoshye mu gukina igina English Premier League ariko genda muri Espagne La Liga niyo ifasha imwe guhomba kubera ko nzonsigura kuno La Liga ku mwaka yinjiza imiliyari 2.5 muga igatanga miliyoni 59 kuri equipe yabaye champion ifite nibiki bisiguye iki kuno nziza imiliyari 2 ku mwaka equipe twe gikomoka miliyoni 59 urumva iyo ni ya primus ngayi wacu iri mu iwacu kabisa urumva usanga rero ishyamba ry'umupira w'amaguru mu gice cya Espagne rifukama mu nda ma club hariya kuko biteye isoni gusigurira umuntu ko equipe yakorotse muri championship isinje amafaranga yatwa igikombe muri Liga ku mwaka amafaranga yinjije biciye mu bintu by'ibikombe byo mu higanwa ata bintu by'ama droit TV n'ibindi bitandukanye birimo ni gitangaza rero nabwo butuvugana animba 7 miliyoni Barcelona zitandukanye bati okay turahagaritse naho nye tugejeje Alvarez no kudesa akavuga ngo je nifuza kuva mu Atletico ni mutora amafaranga je nisokere andi ho je novuga ngo tukabye transfer zigorana cyane par exemple nka transfer y'umuhungu bita uyu musore wa Arsenal w'umunya Swede bita Victor Gyökeres muri equipe ya Sporting yaragoranye ariko birangira giye ukaraba transfer y'umukinnyi ta Alexander Isak muri equipe ya Newcastle nawe byaragoranye twibukanye transfer y'umuhungu bita Philippe Coutinho muri equipe ya Barcelona muri equipe ya Liverpool no byaragoranye aruka sohotse rero ngo ino transfer izingiye kuri Alvarez ubwiwe kuvuga ngo ndaje muri FC Barcelona bya nk'ibikune cyangwa ndagwa muri Atletico Houston ino dossier ya Alvarez twavuze vya Barcelona nako twavuze ya equipe ya Madrid turavuga ko hari umukintu uvuga vy'ukuri afite izina rikomeye wanashaka equipe yose yoshaka kugenda mwashaka kushaka kubana na ronka kibanza kubera ko umukintu w'umustar aza gusanga muri equipe ya Madrid poste sango kinamwo izi kandi bakinyi kira Perote Artagire na Jite Bellingham ariko kandi tuzakuba twisanga ko kwa Barcelona bakene nimero 9 mwiza nkaje yavaze kubera ko banasohoye witwa Robert Lewandowski ariko Barcelona yimaze kuvuga ngo mu gihe equipe ya Atletico Madrid yabacirezo na Diego Simeone buno busabe bwa kabiri bw'120 bo bwanka tubata ko tureka Alvarez yigire mu bintu vyiwe canke agwe kwa Atletico Madrid canke jande hatandukanye tute ko tunamuheba tukuva ko kwa Real Madrid bavuga 150 uno munsi ariko Ridike pardon naguciriyemo icyamakuru avuga kuri 150 miliyoni yego hari amakuru nabonye ku munsi w'ejo karakikikana avuga ngo Alvarez muri Real Madrid ariko begere mu agent baramubaza mbega mize gutse kwino nkuru aravuga ati wapi nta contact nta telefone nta nahuri na Real nta n'umunsi n'umwe nabibona Ivyo makuru avuga ati ntavyonze biyavyo nivyo biramvikana nkuko yabivuze gusa je kechi na kechi yese ngo ndakunda biha gaciro cyane kubera ko ushobora abantu bigeze bavugana kugira ngo ahumye amaso amakuru mwa mwaravuga yavuga ukazobona dossier bibaye uko nyene ninde arazi ko Dumfries yo kwinjira muri equipe itwara Madrid byari bigoye ntanwe arabizi nabantu nuvuga ngo Florentino Perez n'abandi n'abantu bakora ibintu mu bwenge kandi ukazobona birabaye abako yarabonetse ku munsi w'uko wabivuze ariko no munsi Houston ko twumvise ko Alvarez akene kwa Barcelona
tuva ko Real Madrid naho adakenewe ivanye n'ingena kina na poste akinamwo tukumva ko Real Madrid ishobora gutanga miliyoni 50 ku mukinyi kanaka ashobora kuba Julian Alvarez cyangwa Mikel Olise. Barcelona kebavuga nayo ngo batemera 20 turamuheba. Ubwo ntushobora kuba twumva Barcelona ishobora guhomba no mukinyi Julian Alvarez akigira mu indi equipe ko twumva bavuze ngo na Diego Simeone yaravuze ngo umukinyi atakinezererwa n'imikinire yiwanje n'imikinishize yiwanje atanezererwa n'ino equipe turamureka yigiye ko Julian Alvarez bakuvuga ngo ndakene gusohoka. Ubwo ntushobora kubona Julian Alvarez ya Barcelona ikiramurondera ashobora guhomba ugasanga abwagiye kuri equipe twiteze. Mu majambo make tugaruke turabe ku mafaranga karatangwa ko mu igura n'igurisho ry'abakinyi ba kino gihe usanga ari amafaranga menshi uravye ivyo bakina n'ivyo batanga mu kibuga. Rero ku miliyoni 150 ku Julian Alvarez nto bawibwe ku vyatanga mu kibuga nto bawibwe. Ariko nageze kuba mvuga mu ico gihe geza ati burya Julian Alvarez asinya amasezerano muri Atletico de Madrid yarigeze gushiramo clause kiwe kavuga yuko mu gihe yipfuje gusohoka umugwaje kumurondera ukaba ready yo gutanga amafaranga agera ku miliyoni 130 azosohoka agenda bivuze 45 na zitanu za bonus sa 30 miliyoni sa 30 kugeza muri kano kanya Julian Alvarez we ubwiwe indoto yiwe nkuru ya mbere no gukinira Barcelona. Yego hari umukinya akubwira ati Madrid cyangwa Barcelona ikurondera ntiwo kwanga ariko Alvarez we ni Barcelona. Nari muri bandi bavuga ati ngo imigwi igera kuri 2 ngo Madrid cyangwa Barcelona. We ashingiye kuri Barcelona. Nibaza yuko rero abatanga amafaranga bo ni benshi. None Paris ni haje itanga yasumbaye Barcelona itanga. Yego. Uretse Arsenal nyene numvise ariyo igomba kugoza ibintu itanga 95 canke ijana. Iyo ni wanyu nyene. Kandi Paris uretse no gutanga amafaranga yaje kandi ivuga ngo nzoguhemba amafaranga menshi guso ayangana nayo Ousmane Dembele ndamuhemba nga. Ariko Julian Alvarez avuga ati ntagire undi mugwi umumviriza canke muraba urenze Barcelona. Nibaza yuko rero Real Madrid bafite ubushobozi bwo gutanga amafaranga menshi asumba yo FC Barcelona kiratanga. Ariko ese umukino bavuga gute? Imvugo y'umukinyi irerekana ko atahandi yifuza kuja atari kwa Barcelona. Bivuze nibitakunda kwaje kwa Barcelona araguma kwa Atletico. Nibaza yuko rero akaza kuhaguma azi yuko nawe Atletico Madrid nawe yamwankiye yuko isoke. Arahaguma nyene cyangwa gumuke. Aza kuhaguma atabishaka. Cyangwa gumuke nyene akore ibyo tumanye bamusohora ariko turamaze kubona yuko ivyo Julian Alvarez karakora bitandukanye n'ivyo twabona kuri ntuze kuri Nico William wewe ntaco yakora avuga ati Barcelona umvikane noza ariko ikindi naco muzonyandikisha. Umva ntihabura utuntu yitoza Nico William. Bijya ntego gusohoka. Ariko ntihabura utuntu yitoza. Kuba ko yamaze kumva ndiko ndarondeka ntegeza kugara nsaba ivyo ngomba vyose ndazi. Nuko rero kwa Alvarez go suko arababwira ati ndeka nigire kandi nahandi hano numva ngomba kuja atari kwa Barcelona. Ivyo uko bigenderwa kose mumenye ko ntagomba kuguma ngaho iwanyu kandi kigeretsweko ahandi hantu nja ni kwa Barcelona. Mba rero tinibaza yuko rero Jesse nitaye ngo amafaranga FC ngo Madrid kiratanga wasomba ya Barcelona ariko nitaye ku cifuzo cy'umukinyi bagomba iki rero umukinyi agomba kiragaragaza yuko Madrid nubwo bubwa atagiye kurondera Julian Alvarez mbona ko umego biragoye biragoye cyane ati biragoye cyane nuko rero bimeze ivya Julian Alvarez ni Julian Alvarez vuga ko ariko aravugwa ko amakuru menshi cyane muri mu equipe atandukanye Barcelona Real Madrid ariko mumvise ko equipe ya Madrid ivuga ko ishaka gutanga ruvango miliyoni 150 ku bintu vango kanaka. Uwo mukinyi rero tutako turaba mbega yo bari yitwa Mikel Olise, yo bari Julian Alvarez, yo bitwa Vitinha, yo bitwa João Neves, ninde byose tukaba tunabimenya ko no mukoro kuno munsi. Nibagure uyu muvandimwe. Alvarez nako Mikel Olise. Arikane na ba Vitinha Petit pare babwiye ngo ibyo kuri Vitinha na João Neves. Ati no byihose. Ngo bone gosia kabisa. Nere yari atanga turasa ku mediateur.